tugiye kurabira hamwe muri kino cirwa umuti umuntu ashobora gufata atana kimwe mutwaye kandi ukamukiza ingwara nyinshi. Ni umuti bita mantra. Muca mwibaza yuko ari umuti umuntu ashobora kuza kwamura mu ishamba canke akagenda kwa muganga bakamwandikira. Oya, mantra ndiko ndavuga ko ari umuti mugabo nagira ngo tubanze twumve insiguro ya mantra. Ni ryambere wumva mantra. Abantu baza amajambo menshi mugabo ugasanga rino jambo mantra ni ryambere baryumvise. Ariko nagira mbaze ndakubwire yuko mantra ari umuti ushobora kukuvura. Umuti ushobora kukuvura udataye wakuba, udafashe ingendo nyinshi, utagize aburondera wewe nyene. Umuti witwa mantra. Mantra ni iki? Mu majambo make, mantra na majambo canke amajwi asubirwamo kenshi bikagufasha gukura mu buryo bwa mpwemu. Mbere ayo majambo agahita akingura imiryango y'ijuru. Muri kuvyumva? Ayo majambo agahita akingura imiryango y'ijuru. Amajambo canke amajwi umuntu ashobora gusubiramo kenshi bikamufasha gukura muri we, cyane cyane gukura mu buryo bwa mpwemu, hanyuma bikamufasha gukingura imiryango y'ijuru. Muraza gutomakirwa neza mantra icari ico, ariko mbanje kubibutsa neza bimwe twigira kuyaga bijanye na subconscious mind. Muravyibuka? Muribuka aho nariko ndababwira yuko subconscious mind aragace kari muzirikanyi w'umuntu canke muri roho y'umuntu kamutuma kamukoresha ibintu wenyene atashobora kwikoresha. Subconscious mind hamwe n'abanguturorero ushobora kuba uriko uraraba ushatse urahumiriza ntushobore kuraba, iyo ni conscious mind. Mugabo ushoboye guhekenya hama ukamira kumira, iyo ni subconscious mind. Kuko kumira wewe nta ruhara uza kubigira ngo bimaze kurenga umuhogo. Estoma yawe ugiye kubikora ibyo bintu nta ruhara uza kubigiramwo, ni uruhara rwa subconscious mind. Amaraso mu gutembera subconscious mind. Kugira mutomokirwe neza subconscious mind ni ibyo bintu dukoreshwa n'ubwenge bwacu mugabo tutabigizemwo uruhara. Kugira ngo muze kuvyumva neza iri jambo mantra, mwibuke nka bamwe nababwira bagarutse kuri subconscious mind. Muribuka nka Emile Kuwe hamwe yatubwira yuko ijambo rivura gusumba umuti. Ijambo ryiza rivura gusumba umuti, bimwe bita placebo effect. Ni hamwe nabivuga mu gice ca mushobora kuza gukurikira hariya mu archive y'umuvugizi, tubabwira ingene Emile Kuwe yagerageje guhagarara ku ijambo rya subconscious mind kugira ngo arabe neza ingene ijambo rifise ububasha. Ubwo noneho yarasanzwe acuruza imiti yavugiye ko amajambo meza igahita ikiza abarwayi gusumba imiti atavugiye ko amajambo. Ni nkuko kandi kuri bwa bubasha bw'ijambo yasanga umugwayi amubwiye ati uyu muti nuwufata uraza gukira n'ingoga, kandi ari umuti novuga yuko urimo amazi, mvuze amazi mutahure yuko ari umuti urimo ibidashobora gukiza ariko kandi ibidashobora kwica. Hanyuma abibwiye umugwayi yawufata ariko agahita akira kandi n'ingoga. Bitahura rero yuko ijambo umuntu yizeye rishobora kumuhindurira ibintu muri we, ko ukwizera ngo ari ikintu gihambaye cyane. Mbere twama dukenera kuri benshi mugabo gisanzwe kiri muri twebwe, kuko hari imbaraga ngo Imana yaduhaye zifatiye ku kwizera, kandi ku kwizera
ukarema ikintu muri twebwe. Namwe twababwira neza yuko ijambo rishobora kurema ico uvugiye ku kintu gishobora kuba kiba iyo ucizeye. Kandi burya ngo ikintu uri wewe ntigitandukanye na gato nico wizera. Ico kintu uri kiragaragaza ibyo wowe wizera. Uri nk'umuntu usanzwe ubukene bwamaze kukugariza, kujya ico wizera bavyegeranye ntibiri kure yacu. Ikintu uri ico wizera ntigitandukanye gose nico uri. Niho rero bagira bati cizere umuntu yigiriye kirangura ikintu gikomeye muri we. Icizere umuntu yigiriye kiramugirira icizere ciza. Kibwiwe umugwayi hoho kikamurutira n'umuti ashobora guhabwa. Ndabibutsa rero yuko subconscious mind aragace kari munsi y'ivyiyumviro kadukoresha ibyo tudashobora gutahura. Mu madini subconscious mind burya irakoreshwa cyane, kandi abapasitori baramaze kubimenya. Ababwira umuntu atura vuga tangaza. Ako gace subconscious mind karagera aho ko kumva amajwi. Narabibabwiye, kumva amajwi ntigashobora kuva ibintu umuntu avuze yongorera, ku buryo rero ibyo bintu uri kuravuga utangaza gahava kakabigira ukuri, kuko ufise ububasha. Hari mbere n'abagira ububasha gushikaho iyo subconscious mind ishobora kubakoresha ibintu bihambaye cyane, ibintu bifise imbaraga nyinshi, abantu bagatangara. Mugabo burya si bindi nizo mbaraga Imana yadushizemwo, aho umuntu ashobora kuvuga ijambo bikaranguka bibaye kubera ko avyemera. Bikoreshwa n'abanyamadini, niko ndababwira, abapasitori bakabikoresha cyane. Ariko kandi burya n'abapfumu nta kindi bagukorera atari kukuremamwo ukwizera bakoresheje ijambo, ku buryo iryo jambo ryabo rihava rikagira ubushobozi kuco bakuvugiye mu gutongera. Subconscious mind rero burya ngo ntushobora gutera imbere birenze gusumba ibyo wiyaturirako, amajambo uvuga, amajambo wivugirako, amajambo wihamagarirako. Nami ndababwira ingene nk'abahindi bashobora gufata akanya atakiri ikintu bakoresheje bavugira nk'amajambo ku bidandazwa byabo, ku mashopu yabo, ku byo bakora, kuko bazi yuko ijambo rirema. Si ubupfumu, si n'ukuraguza, mugabo ububasha bw'ijambo. Mbega wewe amajambo uvuga n'ayahe? Abantu bavuga amajambo mabi gusa. Undi yagize ati iyo utafise ikintu ciza uvuga pfuma wihorera. Ihorere mu gihe udafise ikintu ciza uvuga. Ndiko ndabafasha kugira ngo muze gutahura ririya jambo mantra. Ndiko ndabafasha kugira ngo muze gutahura ryari mantra ikoresha. Uriya rero Emile Coué yarize kwigisha ibijanye n'imiti. Yarize gukora ibijanye n'imiti, mu nyuma mugabo yiga no gushobora kuvyaza umusaruro subconscious mind kubw'iyo miti, akayivugira ko amajambo bagwe bagakira n'ingoga ca bayigura n'ingoga. Ahandi agakoresha ijambo twise auto suggestion. Ubu nabwo bukaba nk'ubupfindo bugamije gukemura canke gukabura imbaraga ziba muri wewe, ziba muri twebwe. Kuko bibutsa yuko subconscious mind, muravyibuka abatabyumvise mu vyumve, umuntu ashobora kuyikoresha kuri we nyene, mugabo hari n'abandi bashobora kuyikoresha ku bandi bantu, kuko barayidevelopa, barayikuza ku buryo ikintu kibamwo ucemanga ko ari ico. Muvyibuka vya bindi abapasitori bati cekira, fata, gumya, urumva, tangaza, gumye, cekira. Kubera yuko barazi yuko subconscious mind ikinava ikanaguha n'imbaraga zo kuza kurondera ico kintu wasavye wabayemwo. Imiti rero ni Emile Coué muri autosuggestion yaturira ko amajambo nari nabivuze bikarangira iyo miti igize imbaraga gusumba imiti itaturiwe ko amajambo.
canke imiti idafise ubushobozi bwo kuvura akayikoresha yivugiye ko amajambo bikarangira igize ubushobozi, kubera ko yivugiye ko amajambo. Niho yasanga rero agira ati ijambo rirarema, ijambo rirahindura ibintu, ku buryo mbere ubu buryo bwa autosuggestion bagiye bukoreshwa mu buvuzi hariya mu bihugu nka za New York, muri Amerika n'ahandi henshi, tukira mu bisata by'ubuvuzi bavura izi ngwara zifatira mu mutwe, kuko basanze ijambo ari ikintu gihambaye, kandi ariho benshi bamaze kubimenya. Mugabo narakubwiye ejo bundi dutangara ingene abapfumu bamenye yuko ijambo ari ikintu gihambaye, kuko buryo umupfumu ndagisubiremo n'ayandi mayeri bafise ni yo kumenya yuko ububasha bw'ijambo ari ikindi kintu, agakoresha rero kariya kantu k'imbaraga subconscious mind kugira ngo ashobore kwemeza ibintu, kandi ivyo bintu biruhuke bibaye. Nivyo bintu bakoresha bariya abavurati. Abavurati akavuga amajambo hanyuma bikarangira mbona imvura ikuvye iguye. Burya nta bundi buhinga, nako gace subconscious mind bagenda bakoresha mu mashengero. I receive, repeat, I receive. What do you receive now? Ndakiriye, akira visa. Muramuvyumva? Akira, gumya, cakira. Kandi ngo baraducakiraga, muga rero mukabateramwo imbaraga zo kuza kurondera ibyo bintu baba bakiriye, kuko bavyakiriye mu kwemera. Nuko rero ako gate subconscious gakora, mugende mu vyumba. Aho gatanga imbaraga rero narabibabwiye, ukaba muri roho, kaba karimo ngo imigisha, kakagabira imigisha myinshi abantu bagakoresheje neza. Nk'ivyo nariko ndavuga aho hejuru, mugabo kakazanira inzeduka, mbere harimo n'urupfu, niko novuga abantu bagakoresheje nabi. Kuko nk'umuntu avuze ati ndakuvumye, akabikwaturira ko iryo jambo rirashobora kuba rirakuranguka ko umuvyeyi akuvumye, aho yaguhezagiye birafata. Mbona ho kuvuma navyo birafata, kubera yuko subconscious mind ishira mukuri ibitari ukuri, kubera yuko umuntu yabikuvugiye ko. Ijambo n'ikindi kintu abavyeyi muri ko muranyumva, mugende mwitondera rwose ijambo. Umupfumu akakuvugira ku ijambo, iryo jambo likakubera ubwoma mu buzima bwawe. Mbari ijambo rijanye n'ivyo bintu kwatura ku imikoshi, iyo mikoshi kagufata mu gihe utayiyogesheje n'irindi jambo nyene ry'umuhezagiro uvugirwako. Mumenye guhezagira abana banyu, mumenye guhezagiza abana banyu mukoresheje amajambo meza, uko ijambo riri n'ubushobozi buhambaye cyane. Mu yandi majambo, ijambo rirarema. Namwe menyera kwiyaturirako amajambo meza, wiyaturireko ndumunyamugisha. Ndumunyamugisha, ndatangaje yuko ndi umuntu w'umugisha. Ivyo bintu ndavyemeje yuko ndumunyamugisha. Kandi ico gihe umaze kuvyiyaturirako, hajya ngo ico tuvuze ubwonko bufata ko cabaye. Ubwonko bwawe buca burekura imisemburo y'imigisha, imisemburo y'akanyamuneza, imisemburo yo kumva ko byose biri mu buryo, kubera yuko subconscious mind yamaze kwinforma cerveau, ubwonko, yuko uri umuntu w'umunyamugisha. Ibyo bintu rero byuko wewe uba umuntu w'amahane cyangwa umuntu abaye mu mikoshi ntibisubira. Yama hormone azana stress, oya uri umunyamugisha, niyo ma hormone acha aba secrete. Tangaza rero amajambo meza, wiyaturire ko uvyutse n'imbere yuko uje kuraba telefone, iyaturire ko amajambo meza. Ndi umunyamugisha, ndatangaje imbaraga, ndigije kuri mu izina rya Yesu. Sangura umukristo, kiko ndabivuga muri rusangi, ngabo abakristo nabo tukabikora mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Yapfuye akazuka, uyu munsi ari muzima. Ndatangaje ko ndi umunyamugisha, ndigije kuri, ndataramuye imitima mibi, imbaraga mbi za sekibi, ndaboshe shetani. Amajambo nyene y'imbaraga, amajambo akomeye
kandi ayo majambo aragaruka agaherekezwa n'umugisha. Ibyo nariko ndababwira rero vyose kugira ngo dutomokegwe dutahure ijambo mantra. Kandi mwamaze kuronka insiguro gatoyi kugira ngo mwumve ico arico mantra. Mantra n'amajambo ahoraho, n'amajwi ahoraho, mbere bikamera nk'icivugo, icivugo ariko gihuye n'ico umuntu yifuza kuba canke kuzoba, akakivuga agitangaza aciyaturirako. Ashobora kuba amajambo yatoye wenyene, swate afate nko kwijambo ry'Imana, amajambo yo muri Bibiliya, akayaturirako akayama yatangaza. Gusa ico tumenya, ayo majambo ntavugwa rimwe gusa, n'amajambo ushobora kuvuga uti nzo komanda yavuga misi yose uko mvyutse, n'amajambo misi yose wama utangaza uri mu gisabisho, iruhande yo kugiye gusaba, n'amajambo wewe wama utangaza akakubera nk'ururirimbo. N'igihe utoja gusenga naho bari mu bikorwa kanaka, ayo majambo kayatangaza, kuko ijambo ni ikintu gikomeye cyane. Kubw'ijambo haragera igihe gushobora kubona umengo umuntu afise imbaraga zirenze, mugabo burya n'ububasha bw'ijambo, kandi Imana yaremanye umuntu uwo ari we wese. Mugabo izo mbaraga rero urazikiritiva, urazikuza, uraziduza muri wewe gushikaho izo mbaraga zishobora kurema n'ibintu bitari biri muri societe kanaka, wowe ukarema ibintu kubw'izo mbaraga Imana yagushizemo. Ntuza kuzikura handi, urazikuza, uzikuza mu gisabisho, uzikujije mu ijambo ry'Imana, bikaba ibintu byiza cyane. Uzikujije mu masakramento nk'abari muri Eklezia Katolika, izo mbaraga ziyagukuriramwo, mugabo kama wiyaturirako ibintu vyiza. Mantra, umuntu akavuga ati mantra kubisanzwe n'ubutumwa butagatifu, bweranda, bugufi, umuntu yivugira ko shaka kuvugira ku bandi, hanyuma bugakingura imiryango y'ijuru. N'amajambo magufi ashobora kuba marema, tujambo tugufi. Bifashwa rero kure nabivuze nakagatanga mbaraga, kagatanga nguvu kaba mu muntu, ariko subconscious mind. Gutyo rero ijambo umuntu avuze rikagira imbaraga. Aco gituma namwe ndababwira nti ndabisubiyemo, twitondere gose amajambo tuvuga, kuko ijambo ni kindi kintu. Imana yakoresheje ijambo mu kurema. Burya natwe dufite agashusho k'Imana, turashobora gukoresha amajambo mu kurema ibindi bintu. Ugashobora kurema, ndabivuge, ukarema umuntu uko yarari ukamurema ukundi. Umuntu yararemwe mu kuba yijiriwe, ukamurema mu munezero n'agahimbare kubw'ijambo. Ni nk'uko umuntu ushobora kubera nk'umuteye inkota cyangwa icumu mu gihe umubwiye ijambo. Ukuvuga yuko ijambo ni ikintu citonderwa cyane, kandi no mu gihugu ijambo ni ikintu gikomeye. Umuntu arashobora gupfungwa imyaka n'imyaka kubera ijambo yavuze, ijambo ridahuye n'iryagomba kuvugwa. Ijambo bagenzi mugitondere cyane, ivyo bintu mugenda muvuga muvyitondere. Nkebure n'abantu bandika amajambo, akandika ijambo akaryandikira uwundi hajya barivuze mu bundi buryo, ukavuga ijambo uzi ko ari kinyoma, ugasanga umuhungu ariko arabwira umukobwa ngo ndagukunda. Ririya jambo ni ikintu mu gihe atari byo kiba ari ikintu kibi cyane, kuko iryo jambo rimuremamo ibindi bintu. Ntushobora kumubwira ndagukunda, kuvuga yuko je suis prêt kuvyo gushikira byose, niko uvuze, niko mubwiye. Igihe ibyo bintu ari kinyoma rero biragaruka wewe bikakubera nk'inkota igusambura. Gerageza kuvuga amajambo yo, kuko amajambo y'ibinyoma ije bigaruka ko yuko arasambura uyavuze akica abantu. Itondere rero ijambo, kuko ijambo
ririmwo imbaraga. Mantra mantra no kugitondera rero, kubera yuko mantra mu gihe uyivuze utari mukuri kose uravuka abona ibintu atari byiza, kubera ko ijambo rirema. Ni ijambo rero bama bagarukako, ijambo bama bagarukako. Sinzi aho uherereye ririya jambo ubona bama bagarukako, ushobora kuvuga yuko ukagita mantra. Wowe urafise mantra mu buzima bwawe. Mantra rero igira imbaraga iyo ivuzwe n'umuntu mwiza, iyo ivuzwe n'umuntu yiyejeje, iyo ivuzwe n'umuntu atakibi kiri mu mutima wiwe, umuntu w'indansa, sivyo? Umuntu ari mu mutima n'umubiri biri kumwe, bifatanye, bitatatanye. Nico gituma kugira ngo mantra ibe mantra, tubanza kwiyeza, tubanza kumva ko dusabye ikigongwe ku Mana, tubanza kumva yuko abantu twashubije hamwe, niho mantra igira ikimazi, niho iryo jambo rishobora gukingura imiryango y'ijuru. Mantra amajambo avuzwe kenshi asubigwamwo ararema ubuzima, kubera yuko hari imisemburo y'akanyamuneza ica irekugwa n'ubwonko bwacu, nka za ocytocine nk'akarorero. Imisemburo y'akanyamuneza, hari n'iyindi misemburo itari mike, ariko n'umuntu yawarewe arashaka kugira ocytocine. Uzobona nk'umuntu avuga ngo nibaguhe mu kabari baborewe, nibaguhe sha nuriya niba mumpere, n'abatazi niba afise urukundo mugabo ntibiri controle. Mantra ziwe ntiziri mu mbaraga. Iryo jambo ryiwe ryanibaguhe ntibizananye mu mutima n'umubiri biri kumwe, bije ari birimo ibishobisho, nibavuga ngo bigira ikimazi. Niho ahandi ushobora no ku umuntu wamuhaye mugabo rya muntu yampaye yaborewe, rya muntu ntibyari ku mutima nyene zari zamufashe, nibaguhe. Uranabibona, uranavyiyumvamwo, mugabo umuntu akubonye inyota akakuraba ryiza akaguha agacupa, uravuga urya muntu yada. Mugabo biriya rutanga twaborewe dukoreshejwe na ocytocine ivuye ku kaborerwe, ijya ntabwo ari mantra nziza. Rero mantra kandi zirashobora kuba ku gikorwa, igikorwa umuntu yamenyereye gukora, igikorwa kanaka. Hari nk'abantu mu buzima bwabo usanga avuga ati jewe sinshobora kurya ntariye piripiri. Iyo ni mantra iciye mu gikorwa. Iyo ariko arafungura atarimo piripiri ariko yabimenyereye, ico gihe nta apeti canke ntafungura neza, kubera yuko mantra yiwe iri mu gapiripiri. Hari abantu agira ati jewe nama ndyama nambaye, iyo aryamye atambaye ntashobora gusinzira. Iyo ni mantra. Hari abantu mu buzima bwabo kuko basikura ingene mantra ishobora kuba ku bikorwa. Abantu bavuga ati jewe mu buzima bwanje ku mugoroba noga amazi ashushe, imbere yo kuryama, imbere yo kurya noga amazi ashushe. Ibyo ni igihe abonye imfungurwa, mantra ihita izi ikamubwira yuko agomba koga amazi ashushe. Ntashobora kuryama ivyo atabikoze. Abantu batumura itabi, atatumu itabi kubera mantra yewe ishimikiye ku itabi. Hari abantu baraba amafilme, adashobora kuryama atarabye filme. Iyo ni mantra. Mantra iciye mu bikorwa. Kuvuga igisabisho imbere yo kuryama, n'igihe aryamye canke yikanguye, byashitse akaryama ashobora kwikangura akumva yuko atasenze, akabyuka gusenga kubera yuko mantra yewe iri mu gusenga. Musabe mwe n'izo mantra, kuryama uvuza amajambo meza, uhamagaye ububasha bw'Imana kuri wewe. Nibwo subconscious mind ubundi ravika kwibutsa yuko ibintu utabikoze kandi ntugira amahoro, kubera yuko mantra. Rero turabe ibyo dukora kugira ngo mantra zacu zibe mantra nziza, mantra yo gusenga, guhamagara ububasha bw'Imana, mantra yo gusoma ijambo ry'Imana imbere yo kuryama. Uretse za mantra abantu usanga ntashobora gusinzira, uteko yumva akaziki, usanga kugira rero ni insinziriza, aho gusinzirizwa na mantra y'igisabisho. Mantra. Nuko rero murako muratahura rero rya jambo mantra. Mantra za bamwe zagiye zitakaza rero novuga imbaraga, kuko
hariho abantu bavuga mantra nk'uko woba ari umugenzo, ugasanga ijambo ryama risubirwamwo. Mugabo mantra iba mantra mu gihe ije iva mu mutima ku muntu yayiteguriye. Mugabo nkaca ntumirira abantu iyo turi gusenga ari amajambo umusaseredoti agenda avuga, uyakira uyagire gwawe. Cyane hajya tanguye ati dusabe, hajya amajambo uyagire gwawe, ico gihe arahindura byinshi muri wewe. Iyo utasamaye, iyo utabifashe nk'amajambo y'amavugwa, uyagize gwawe usanga ariko aguteramwo izindi mbaraga zituma imiryango y'ijuru ishobora gukinguka, kubera yuko ari amajambo ataba ari amajambo asanzwe. Muriko muratahukirwa icari ico n'ubushobozi bw'ijambo. Abarundi murabizi, mwarabibona ingene umukenyezi ashobora kunumisha umwana wiwe ariko ararira akoresheje mu kuririmbira umwana. Hora mwana nkwingi, hora murima w'isangi dusangiye n'Imana. Je sinzi kuririmba, yabanze kuririmba ntari kubikora. Akamuririmbira uri katabona bose, uri sinzi ngene bavuga, gushikaho umwana ashobora gusinzira yariko ararira agaheba kurira kubera ububasha bw'ijambo umuvyeyi ariko amuvugirako. Murashobora kumva bwe nayo majambo. Abavyeyi bo ntimugihendahenda abana, ntimugihoza abana, ntimukirimbira abana ngo bashobore gusinzira. Mubaheke, mubashishitire, mubaririmbire bariko ni ibintu bikomeye, mubamure ko mubaremamwo n'amajambo meza y'urukundo. Kuririmbira umwana. Ikindi mwara mubona umuvyeyi yibarutse, buriya bubabare yaba yagize bubari bwinshi, mugabo abaje kumukeza bakamuvugira ko amajambo Simbimanga twese, Cacanya twese, Murucaca twese, Simba Rusizi twese, Warujabutse twese, bakarangira bamugwa munda kwari kugira ngo burya iruhande ryo kumukeza bamurememwo izindi mbaraga n'ayandi majambo meza aza kumwibagiza bwabo babale yagira ariko aribaruka. Musha mwumva rero kugira ngaho ububasha n'ubukuru bw'ijambo. Nuko rero ndabatumiriye mwese kugira ijambo ryiza mwama mwiyeturirako rikarema ibitangaza muri mwebwe mwifashishije, kuko mwamaze kumenya Imana, amajambo y'Imana. Mureme izindi mbaraga muri mwebwe, imbaraga dushobora kubakingurira imiryango y'ijuru, kubera yuko hari imbaraga ziri mu ijambo, hari imbaraga zihindura ibihe, hari imbaraga zihindura uko umuntu ariko ariyumvira, hari imbaraga zihindura duciye mu ijambo, zihindura ibitoshoboye guhindurwa n'abana b'abantu. Ndabifurije rero guhindura ubuzima bwanyu kubw'ijambo. Mugira umugisha.